nivyo aha nagomba menyesha yuko nta muntu numwe twigeze tubuza kugenda ko yogenda gukora akazi kiwe ahashatse. Abagiye badaciye muri agence barafise uruhusha rwo kugenda nta numwe amubuza kuko burya document de voyage ni passeport irimo visa, passeport valide irimo visa, ibindi bisigaye ntivyo buza umuntu ko agenda. Buriya si Burundi gusa burungika abakozi muri ivyo bihugu. Hari ibihugu byinshi cyane nka Ethiopia, nka Sudani, nka Kenya, Uganda baranwika abakozi benshi cyane gose. Hari abantu benshi bariko barikika mukiza biba amafaranga biba abantu akababwira ati zana amahera ya anda kurondera passeport ndakurondera ibi ndakurondera impapuro. Avez-vous l'impression d'explorer le monde? Holy Travel and Job Connect Agency facilite et sécurise votre voyage. Agence de confiance basée à Bujumbura, avec des branches à Gitega et Roumongue, nous sommes spécialisés dans la vente de billets d'avion vers toutes les destinations, l'assistance complète pour l'obtention de visa de visite, et spécialement pour Dubaï, le permis de travail et le visa de travail. Votre projet commence ici. Confiez-nous vos ambitions, nous nous occupons du reste. Holy Travel and Job Connect Agency, pour un monde sans frontières. Contact pour information ou affaires. Téléphone plus 257 67 88 0 251 plus 257 64 37 32 56 ou bien sur notre adresse email holytravelagency8@gmail.com ou nous visiter à l'adresse avenue de l'Université, Hôtel de Ville, numéro 12, Bujumbura. Murakoze. Reka rero tuje ku kibazo ca kabiri. Dans le cadre de chercher de l'emploi aux jeunes burundais, le gouvernement du Burundi a signé des accords avec l'Arabie Saoudite, le Qatar, l'Oman n'ibindi bihugu kumbure tutavuze ngaha. Ubu nivyo baraja mu bihugu vyinshi ugwaruka rw'u Burundi canke abigeme n'abakenyezi kurondera ubuzi. Il existe des associations ici au Burundi qui recrutent des femmes et des filles qui vont chercher de l'emploi dans ces pays. À ce que nous entendons, ces femmes et filles ne sont pas dans de bonnes conditions de travail. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous briefer sur l'état de mise en œuvre de ces accords et sur l'apport financier dans notre pays de ces travailleurs migrants pour la recherche du travail dans ces pays et comment ils sont traités? Qu'envisagez-vous faire pour exiger aux pays demandeurs l'amélioration des conditions de travail de ces femmes et filles? Iki nibaza ko kiri presinye niteka yoraba iki mu umwanya kitubwire ko neza kuko turavye bica ku marezo sosiyo hirya no hino abene gihugu ndetse n'aba babijamwo barakenera kumva neza bivuzwe n'ubujeje imigenderanire ingene ibi bibazo biriko biratora inyishu canke n'ivyaba bitahari naho aremesha bariko baradukurikira kuko ni kibazo novuga nkora mutima. Ego murakoze nyeniteka kunyongera ijambo. Iki kibazo ni kibazo gihambaye cyane nkuko honorable président de la commission aje kubivuga. Haravugwa ibintu byinshi ku marezo sociaux ariko ahanagoma mpumuriza abantu yuko harabavuga ibintu bitari ivyo byinshi ntibiba ari ivyo kuko ni kibazo natwe kuva tugironka aya mabanga twashize mwinguvu cyane kuko muri ibi bikorwa dukora vya diplomatie hariho aussi l'aspect le respect des droits de l'homme. Iki rero muri diplomatie twaragisemo inguvu cyane twumvise ibivugwa hanyuma turatohoza dusanga effectivement harimo ibintu bitameze neza. Aha ingorane twabonye benshi bagira nukubera bataba bateguwe neza imbere yuko baja muri ivyo bihugu kuko ni bihugu tudasangiye imico. Benshi urabona ni ibihugu vy'abarabu vy'abayisilamu bavuga ururimi rwabo bafise imico yabo hanyuma natwe ababagiyeyo tukaba dusanzwe dufise imico yacu batagiye bateguwe neza nyine bazokwifata ngira ngo mu nyambaro n'ibindi nibikorwa ugaca usanga bamwe birabagoye
kuko burya biragoye kumara ahantu gukora ahantu atawumuntu mushobora kuvugana kuko mudahuza ku rurimi. Donc ico kintu cyo gutegurwa twasanze ari ikibazo gikomeye cyane kandi twaragikoreye ko turasaba ama agence amaze kwemererwa. Aha novuga ko dufise ama agence ashika 60 amaze kwemererwa. Donc leta yemereye bakwije amategeko bakariha amafaranga ya muri leta ya agrema hanyuma bakariha n'irya caution. Mu kiga ca leta hinjiramo miliyoni 100 hanyuma caution bagaca batanga miliyoni 50. Iyo caution rero ni ifasha kugira ngo iyo umukozi yagiye gukorera hanze agize ikibazo hanyuma agence ntibanguke gutora umuti w'ico kibazo ari nko kumutahana canke bamurihiye hari naho bamurihira itike ritamushikana ugasanga bamutaye nk'iya disi canke bamutaye Doha canke mu yindi aeroport akabura ingene abandanya. Aha rero tuca twikora kuri agence tutimurihire itike ashike n'ingoga. Tubonye agence itevye gatoyi duca twikora kuri ya caution yiwe tukarihabiye uwo mukozi wo murundi agataha. Ikindi twabonye nuko amakontra yabo hariho ibibuze, amakontra yabo ntakoze neza kuko haraho usanga umukozi adakingiwe bihagije. Ico gihe twarabonye yuko usanga agence yo ngaha mu Burundi yemewe mu Burundi isinya na agence igaha umukozi uwo yindi agence yo muri ico gihugu, ariko umukozi agaca asinya contrat n'ugiye kumukoresha n'uje kumutora kumukoresha kuko agence sikoresha nayo irashora abo bakozi. Hanyuma ikindi twabonye nuko harimwo ibintu ngira ngo mu Kirundi sinene vyita bijya byo guhenda abantu escroquerie. Hariho abaca bikika mu kiza, hariho abo twasanze bakora batari enregistré batazwi na leta batafise agrema kandi bagasanga baca bakorera no mu bihugu tutarasinyana amasezerano. Twebwe rero ico twakoze twaciye twihuta kusaba ibihugu dufitaniye twariko turaganira kuri ico kibazo, ibihugu bikeneye abakozi ari Jordanie ari Gabon muri Afrika ari Qatar ari Kuwait. Turavuga tuti reka tunyarutse les processus kugira ngo abantu bashobore kuja gukorayo. Twarabwiye cane nkuko nabivuze kugira ngo dukingire abene gihugu bacu yuko agence irungitse umukozi iba responsable y'uwo mukozi ikamukwirikirana. Twebwe ico dukora nk'ubuserukizi bw'igihugu duca twitura mu ambassade yacu canke amakonsula abariyo kugira ngo akwirikirane abo bakozi ngene bariko barakorerwa barakora n'ingene bafatwa. Hari aho usanga rero abashobora gutombora, murabona abantu ntibameze cyo kimwe, wakoresha ntibameze kumwe. Hari abo usanga baronse umukoresha ameze neza akamufata neza akamwumva muri ubwo novuga faiblesse yiwe ngira ngo tugifate gutyo, aho abona ati ibintu ariko abikora neza kubera ntariko arumva ivyo ndamubwiye kubera ururimi canke kubera ndamusavye ingene yifata atariko mu Burundi wabo wifata, akamwumva akamutahura akamuha umwanya akamwemenyereza. Arico gituma ngira ngo mbere benshi tumaze kubona tuharuye ibitigiri bimaze kugenda hagaruka bake abagarutse, ariko harabusanga bafise ingorane zikomeye, usanga mu mutwe bameze nk'ababaye batakimeze neza mu mutwe. Hanyuma ama agence yamurungitse mu bisanzwe twari twasavye yuko haba un accompagnement psychologique, bagarutse bakabakwirikirana. Hanyuma ikindi twabonye ni iyo nteguro nyene itaba yagenze neza ngo babigishe imico y'ico gihugu bagiyemwo, babigishe ingene bazokwifata. Hanyuma kubera rero ama agence yabaye menshi ubu bashira imbere inyungu zabo. Mu bisanzwe ko imigambi gitangura agence yungukira kuri ntuzeye ajya amafaranga agira ya recruitment ari yo kurondera umukozi.
ico gihe vyagiye bigabanuka byaravuye ku madolari 1,400 biramanuka ku 2,000 biramanuka ubu ngira ngo bishobora kuba bishitse ku majana 9. Ico gihe rero ngira ngo insiguro nuko ama agence yabaye menshi araya recruiter adaciye mu mategeko twabonye shika 38 kandi twarayandikira urwandiko tuyabwira yuko yo kwitunganya agakwirikiza amategeko kuko igikuru buriya nuko aya mategeko twebwe dushiramo ingufu no kugira ngo umwene gihugu wacu agiye gukora hanze abe ari protege gute no kuvuga iyo hari umwumvikano w'ibihugu twasinyaniye amasezerano n'igihugu iyo agize ingorane twiturisho gihugu twababwira tuti turabira umukozi wacu ariko amererwa nabi ariko afatwa nabi canke ntiyahembwe ico gihugu naco kikadufasha kikamufasha kugira ngo amererwe neza iyo yagiye adaciye muri agence yagiye yijanye nivyo ahanagomba amenyeshe yuko nta muntu numwe twigeze tubuza kugenda ko yogenda gukora akazi kiwe ahashatse kuko n'amadokima dutanga harimo fiche yerekana yuko umuntu hagiye agence agiyemwo twebwe no kugira tugire ico bita traçabilité tumenye yagiye tumenye umutwaye nihagira ikibazo tumenye uwo dutumberako abagiye badaciye muri agence barafise uruhusha rwo kugenda nta numwe amubuza kuko burya document de voyage ni passeport irimo visa passeport valide irimo visa ibindi bisigaye ntivyo buza umuntu kwagenda mugabo twe twavuga tuti agiye aciye mu nzira izwi kugira ngo hagize ikimushikira dushobore kumufasha vyari kuba vyiza cyane aha rero icatumye ayo mafaranga agenda aragabanuka nuko navuze ama agence hano au niveau local yabaye menshi hakabamwo bijya bita concurrence hakaba rero aha rero haca haboneka abantu bikika mukiza mu bisanzwe tugisinya amasezerano ayo mafaranga babaronse kera yari 1,400 umukozi nta faranga na rimwe yategezwa gutanga no kuvuga ibisabwa vyose ari passeport ari billet d'avion ari formation hajya integura mutegura vyose vyaba muri cyo 1,400 agiye gukora salere bamuha yaba salere yiwe kuko ari mu mategeko yani wacu agenga abakozi ari muri ivyo bihugu twasinyaniye amasezerano canke tuko turagomba kuyasinya lo salere y'umuntu niwe ayijera wenyene aha rero twomenya kandi ngarutse gatoyi icatumye ngira ngo ayo mafaranga zaragabanuka buriya si Burundi gusa burungika abakozi muri ivyo bihugu hari ibihugu byinshi cyane nka Ethiopia nka Sudani nka Kenya Uganda baranwika abakozi benshi cyane gose muzorabe bubahwa hajya muri ko mufashe nk'indege muzosanga hariho ngira ngo la majorité yabo bantu bari muri iyo ndege ari abo bakozi bagiye kandi rero urumva nk'ivyo bihugu bo baramaze kwitunganya kuko twebwe nibaza ko iyi ari umugambi mushasha bo baramaze kwitunganya barashirayo abaserukira ayo mashira hamwe ari muri ivyo bihugu mu bihugu bagiye gukoreramwo hanyuma meme dans les ambassades ugasanga hariho un service canke domaine usanga ikurikirana abo bakozi gusa aha iwacu rero turashari ku ntango ivyo hari byo tutarashikako ariko turiyumvira yuko tuzobishikako buke buke tugiye turumvikana aha kuri ibi ingorane bagira twarabumvise haraho abakubagurwa canke ugasanga barakoze ntibahembwe hari nabicwa mbere hari ikazi maze gushika hakaba bicwa aha novuga ko hari muntu yishwe n'umukoresha uwo mukoresha aca muterera mwibarabara mugabo service za leta ziraperereza gushika aho batora ko ari umurundi hanyuma natwe ambassade yacu Qatar hanyuma na consulat general yacu iri muri Arabie Saoudite baca barabijamwo gushika aho uwo muntu afubanwa iteka vyaratevye cyane kuko umuryango wiwe wavuga uti uwo muntu naze gufubwa mu Burundi ariko nta buryo bari bafise bwo kumuzana hanyuma ambassade nayo nyene nta buryo yari ifise bwo kumuzana kuko nta agence twashobora kwitura iyo aba yagiye muri agence twaca dufata iyo agence tuti riha billet d'avion tegura vyose kugira ze hanyuma dusanga rero ni ingorane ndende ariko ko mu gihugu yarimwo bari bavuze bati
niyo Uburundi la famille yemera ko afubwa ino ashinguranwa iteka ino bizokorwa ariko dutegezwa kuronka uruhusha. Ivyo rero muri ministere twaciye tuja kurondera umuryango wiwe, hanyuma mutambukanyi wiwe umugabo aratubwira ati uruhusha turarutanze ko ntavyo twoshobora. Aha nagomba mvuge yuko bimwe navuga byo kwikika mukiza hariho habaye uwitwa umuavoka atangura kugira ama contact iyo yarari muri ico gihugu uwo muntu avuga yuko agomba kubitwarira bamufashe nabi, ariko mu nyuma turavye dutohoje twasanzwe mu avoka famille siyo yari yamutumiye. Murumva rero ingorane ni nyinshi muri iki gisata, ariko inguvu turiko turagira turategura yuko haba des centres de formation kandi les agences ivyo bihugu dukorana bikagira umuruhara. Les agences za hano iwacu zigashira mu kuboko hakaba un centre de formation imeze neza ikwije amategeko kugira ngo umuntu wese azogenda, abantu bose bagenda baciye mu agence bace muri iyo formation bagende bafise bagage ikwiye bateguwe bihagije. Ikindi naco turiko turakora nuko justement tugomba gukorana n'ivyo bihugu turabe amategeko agenga abakozi hariya dusabe bayubahirize kugira ngo umukozi agiye gukora muri ico gisata ntamererwe nabi, agize naho ibibazo aronke ingene abantu bamuramira kugira ngo ubuzima bwiwe ntibusinzikare canke agahembo yagiye gukorera agatahane hanyuma yongere afashe umuryango. Amatwi adusumira turamaze kumva abantu baza bamaze kwiteza imbere, hariho abo tuzi usanga bamaze kugira imigambi no mu Burundi bakubaka amazu bagafasha imiryango. Aha rero akarusho kariyo, arico gituma tuvuga tuti reka dutegura amategeko ameze neza kugira ngo abantu bazogenda gukora ntibahohoterwe canke ntibamererwe nabi. Ngira ngo kuri iki kibazo ndazi ko ari ikibazo c'inkora mutima, abantu benshi bagoma batelefona bandika ibintu, ariko nukuri no baremesha nta muntu twabujije kugenda, mugabo twe tuvuga tuti agende aciye mu nzira nziza kugira ngo nihagera ko akenera ubufasha bizokorohe. Rero abantu bariko baragenda nkuko nabivuze mu bisanzwe hariho abantu benshi bariko barikika mukiza biba amafaranga biba abantu akababwira ati zana amahera ya anda kurondera passport ndakurondera ibi ndakurondera impapuro, ariko mu bisanzwe yari aciye muri agence l'agence mu bisanzwe niyo yaterezwa kubimukorera vyose kuko iba yabirihiwe yabihembewe. Aha rero harabo usanga baca bagenda deja bamaze kurondera ama passport, urumva agiye kugura passport yiwe kugira vyorohe kugira ngo azogenda imbere canke azoronka ikibanza amahirwe yo kugenda imbere, urumva we abayorohereje ya agence yaterezwa kumurihira ayo mafaranga rero ya passport yaterezwa kumurihira bo baca bashira mu mufuko, hanyuma urumva umunyagihugu akabahombeyemo. Ivyo byose rero turamaze kubibona kandi turiko turategura dufatikanije n'abandi ba partenaire badufasha. Aha turafise projet na OIM kugira ngo dutegure inyigisho, dugire ivyigwa twigishe abantu ingene kuva ku ntango akirondera ko kazi n'ama etape azokwirikiza kugira arinda yashitse, n'ingene azokwifata ashitseyo, n'ingene yotabaza ashitseyo hamwe agize ikibazo. Murakoze nyene iteka reka ngarukirize ngaho.